nk'akantu gato cyane muna quantité. Ako kajambo rero kaje kuba mumajambo y'ikirundi nyuma y'umuzo w'abazungu. Abazungu bamaze gushika rero ngaho iwacu bazanye igiterwa c'ikawa hamwe n'ahantu hegeranirizwa kugira kidandazwe. Iyo kenshi bariko barapima rero basanze uwashizemwo amazi barayasesa aho ni ku mata, wasanze ikawa zitumye bakazishira ku ruhande. Rero hageze guhembwa ntibabaha amahera ngana kuko ntibaba bazanye ibintu bingana. No kuvuga wavanye muhira ibintu vyinshi bijya bihumbwa canke ayo mazi basheshe we barabigukatira amafaranga mugabo wewe ntiwamenye igituma. Umunsi umwe rero Mutama yashoye amata arabaza umuzungu ati kubera iki muduha amahera tangana kandi twazanye ibintu bingana. Wa muzungu ati vous n'avez pas quantité. Ashatse kuvuga ko batanganya ivyo bazanye. Wa Mutama ati ha nuko washitse muhira rero ariko arayagira abantu baduha amahera ngo baduha amahera tangana abantu bamaze ati ni kubera iki babaha amahera tangana ngo abantu ngo baba badusumbije akantide. Akantide rero quantité biva mu akantide kavuye muri quantité izina ry'igifaransa uwo Mutama tashoboye gutahu ayavuga ati na quantité. None umunsi rero irakoresha babandushije akantu gatoya niko twe tubona mugabo yandushije quantité. Kazoza FM, be your own boss.